kuvuga mu ico gihe dufate nk'umugabo aba nyene atagishoye kurangura amabanga yabubatse twe turafise umuti tumuha ingufu zikiyongera fatari nka wa mugabo nyene usanga nyene dufate nyene agira gakuka kamwe katagize nyene kurya nyene ashobora akabararangije apenetra gata kabarahejeje nyene akaguma canka bishakashaka nuyo wese turamuvura canke urya bayarikinishije mu gifaransa bavuga ibintu masturbation ya umumama turamutunganiriza canke umukobwa n'abakobwa basambana bakiri bato turabatunganiriza igitsina cabo turacegeranya kikegerana neza gusa ikintu tudakora incero umva zaramaze gucika twe ntituzisubiza ku muga igitsina turacegeranya neza hamwe nyene umuhungu babonanye adashobora kumenya ivyo ari byo nukuvuga kiraza kumena ibanga ryo mu rugo ibanga ryo mu rugo mwimuyaze n'umugore wawe nico gihe babihagije umutwaye mwirigara nk'ubu uwo mugabo yaba yaragize nje ndazi umugenzi wanje kuvuga ngo umugore wamusobako aba papa ico gihe twe twicaranye emwe burya rero haci havamo umwana w'amarira acaja kumutongoza wa mugore wiwe kubera umva wa mupapa yicari kigugu kitaza amazi icari umva wa mugabo raca yitora numva we yavyahoranye nuko ifitiye umugore yumye ashavuga ati yo nyene aca yivugira ati njya burya zibona abana acaramutwa twebwe mw'ico gihe ufise igitsina gitoye twe turafise ukuntu toshobora kugikuza kikaba kirekire kikongera kikavyibuha. Yes bakunzi ba Ashali TV turaswe kandi kubara musancuti namwe bagenzi mubandanya kudukurikirana ijoro n'umutaga abarundi baramaze bati hajya ngo ujya gukira ingwara arayirata uno munsi nazindutse ndi nsa nuri kararata ingwara ngwaye mugabo habaho umugenzi arambwira bati ingo nyabuna ahantu twogenda gutembera ni twamara kujya gutembera uraza kuronka igisubizo c'ikibazo cyawe rero muri uno mwanya turiko turayaga tukaba twahashise imbere yuko tubabwira icyatuzanye ngaha nico tuje kurondera ubwa mbere bwo reka ndagusabe wowe utaragira subscribe kuri YouTube yacu yuko woyikora ni waba utarayikora hama nawe wayikoze n'amateka akomeye rero imbere ya kamera nkuko mubibona murabona ntaratwidondora n'umuntu asanzwe akora ibintu by'imiti ikintu cyankanze nuko numvise ngo na sida arashobora kuyigabanura vitesse kuvuga sida yaraduze cyane ikagabanuka nibaze yuko byinshi aza kugerageza kubivuga reka ndamuramutse ndakuramukije ego menda baramukije amakuru ya nameza ku mazina bakwitwa gute jewe banyita Ndayizeye Concesse bakaba ntazira kokoriko ahantu twagusanze ahantu menga haratangaje cyane umuntu ariko araharaba yogira ngo ni muri pharmacy turakeneye umuco ego meni pharmacy y'imiti kama ego nizihe ngwara twovuga yuko mufasha abantu kenshi na kenshi ukuvuga twebwe ngaha ubwoko bw'ingwara yose turashaka kubuvura nk'akarorero umutima twahama tukavura diabete diabete bavuga ngo ntikira irakira neza cyane wafashe nyene imiti twe tuba twaguha diabete irakira kaja ku biharuro vyiza cyane nk'abantu bagera kuri bangahe bamaze gukira bashobora gushingira inaha abandi benshi cyane kubera twibi tubifisemo uburambe bunini tubifisemo iki gikorwa tugimazemo imyaka 5 nukuvuga turafise ubuhamya ego mwabitanguye ryari hanyuma nizihe ntambamye maze guhura navyo muri bino bintu twebwe no kuvuga ibi byo kuvuza imiti kama twabitanguye mu mwaka wa 2015 tumaze gutangura rero kubera umva wasanganye n'ahantu two turakorera batwirukako nyene bakavuga ngo urumva ngo naka n'umupfumu naka niki mugabo rero ico nshima ubu unya biremewe n'amategeko imiti kama iremewe n'amategeko ego kubera ubu turafise uburenganzira deja na nyene ujya mushikiranganje amagara y'abantu aradushigikiye ubu rero no kuvuga twe mu misi tuzokuguruza n'amahopitale kubera turavura ingwara zose zitandukanye za malaria zose twebwe nta na kimwe cyo tunanira kuvura
akenshi abantu bitwa ngo bavuza imiti kama kenshi ngo n'uburozi barashobora kubuvura. egome akarorero ishano turarivura kwerereka guheramwo mu mubiri wawe ukaba umuntu muzima. Yego kubera umva bimwe hari igihe umuntu aba yaguhaye ishano kugira nyene upfe, umva natwe umuti w'ishano warabonetse turawufise. Abitandukanye namwe bavuga bati ngo umuntu ngo avure ishano ngo nawe ngo ashobora kuba ritanga. Ya nububeshi bwuzuye ubwo. Nkuko nk'akaruru nk'abantu benshi bakunze kwibaza mbega bo baba bigenza gute, uripima gute ukaribona gute ishano? Ishano no kuvuga twebwe bamwe deja basi umva kugira deja ugire ishano uripime, uburyo ufite buratandukanye nyene, ubumenyi buratandukanye. Kubera muganga b'ikizungu dukunze kubona barakoresha za microscope mu kuraba ingwara, hariho n'ibindi bintu bapima mu maraso, mwe mukoresha ubuhe buhinga? Twebwe no kuvuga twebwe urafata ajya mayani yo ajya ava hari anya muri hotebe ukayateka menshi, tufate nk'ibiko bitatu hamugashiramo ibikombe 2 by'amazi bibize, hama nyene ukaminina ukanwa atasukari ririmo, uvomishije uba ishano nyene riri muri wewe. Mugabo utavomishije bisigura ko tangorane n'imufisi. Birashika umuntu akavomisa kandi atajya afise. Oya. Rero bisigura yuko urinze wavomisa gusa ubu ufise ishano. Yego kabisa ubu ufise ishano. Twibusa akazina wavuze yuko jewe nitwa Ndayizeye Concesse batazira Kokoriko. Kokoriko turashaka kumenya historique yawe janye na bino bintu byo kuvura. We ninde yarakwigishije bino bintu? Jewe no kuvuga mu mamo je nakurikiranye ibintu byo kujera. Kuvuga nize nyene intuzeya ijya ishami gitwa intuzeya, ishami gitwa comptabilité, gestion et comptabilité. Hama rero ndiga mu buzima busanzwe ndaja gukora mu makampuni atandukanye. Rero kujya kuntu nyene ugenda nyene muhura n'abantu batandukanye, haca umuntu avuga ati ico gihe akazi umva akazi ico gihe nari umugerante wa station, mu gihe maze kuba umugerante wa station rero umupompiste amaze kunyiba, umugerante amaze umupompiste amaze kunyiba, birashika nyene yo ico gihe nyene yo station nyene umengo nyene irahagaze bitoro barabinyima, ndava nja gudandaza akabare ahantu. Yudandaza akabare haca haza umuntu nyene asanzwe azi nyene mu mwuga wo kuvuza imiti ka, acambwira ati koko ni sawa ati je burya je narakuravye ukuntu nyene woba nyene uciye ubwenge cyane, je mbona umenga nyene sinzi uko unyemera wese nkanja kwigisha umwuga. Hama ndamaze umwuga bwokoki, asharambwira ati je wewe ndamusigura, asharambwira ko ari ibintu byo kuvura. Hama nyene ico gihe ndamwemerera kubera na umva yarambwira ati none uzibandanyije udandaza inzoga ubuzima bwawe deja buzobu bwahe, wotuma uzidandaza akote basi wundi mwuga wize. Hama naco arabinyigisha, carama pharmacie ndadandaza mu Kayanza, ndayidandaje pharmacie imiti kama. Imiti kama ndadandaza, arabona neza ko afise ubumenyi, yaciye ansohoza nyene umutahe nanje umuntu w'umwanya nkora byo wanje ko ari namaze kumenya kuvura, niko gashimwe yampaye umutahe. Kenshi na kenshi ino miti muyihingura nimwe muyihingura mu maboko yanyu cyangwa niyo murangura? Nukuvuga twebwe imwe turayikora, hamindi iyo tudashoboye kuronka na tukayirangura. Muyikora muyihingura mu bintu bimeze gute? Ivyatsi nyene byo ivyatsi by'iwacu Burundi. Inshinge ibiki cyangwa? Oya fate nk'akarorero icanda canke ibindi, mugabo gusa rero gusa twebwe nk'izisa nukuvuga nyene nk'izisa niko ndakubwira ngo tucingura muri deja isokre yanje deja mba nayishe ibanga ry'akazi ofete. Nibanga ry'akazi urumva nyene nk'ubu ndakubwiye icanda gusa nuko wari wese arimenyereye, ukomeretse uco uvuga tugacucira ko agacahuma, niyo mpamvu nabikubwiye. Ubundi nyene ibanga ry'akazi biragoye kugira kuri umuntu bamaze kukuzanira ahantu mukorera ushobore kumuvura arakunanira, yarafise ikihe kibazo? Jewe nukuvuga
ubu unya dufate nk'akarorero kubera umva twebwe tuvura ibintu byose bibaho kandi ingwara yose twe turagerageza kuyivura. Ego wewe mu mwanya muriko muri dondora mwavuze ko na sida dushobora tugerageza. Ego kabisa turagerageza turafise imiti dushaka kuguha abasoda bakiyongera mu mubiri. Mu gihe abasoda bagabanutse tuguhaye umuti uraho mu gihe watubwije kuri nyene kuyigwaye ubwashize cyane ndupima sida twe mugabo wewe nyene uri ubizi neza urashobora kuza ati je ndagwaye sida yaduza urugero avyiyemerera wenyene avyiyemerera twebwe turashaka kumuvura ofete ikagabanuka mu mubiri wiwe akaronka ingufu tufatira nk'urya nyene aba yabuze ingufu abasoda bakiyongera mu mubiri. Gashitsi je yanzanye ngana umva ngo kubagabo na cyane bafite ibibazo vyo mu rugo n'abakenyezi bafite ibibazo vyo mu rugo hoho mubatunganiriza gute? Uvuga mu ico gihe dufate nk'umugabo aba nyene atagishoye kurangura amabanga yabubatse twe turafise umuti tumuha ingufu zikiyongera batari nka wa mugabo nyene usanga nyene dufate nyene agira gakuka kamwe katagize nyene kurya nyene ashobora akabararangije apenetra gataka barahejeje nyene akaguma canka bishakashaka nuyo wese turamuvura canka urya bayarikinishije mu gifaransa bavuga ibintu masturbation. Hama rero no kuvuga umumama nawe urya mu mama kesha atabafise santima urya mu mama nyene usanga urya mu mama kesha usanga atimvamo umugabo nawe bose turabatunganiriza. Yesu bakunzi ba Shali TV murumva yuko ibi ni bibazo byinshi bihanze ingo nyinshi ngumbure akarero niko nakanya ko wari wese ahantu ari kugira ngo ashobore kwegera burya hajya nkuko nabivuze mu ntangamarara muri introduction navuze bati hajya uza gukira ingwara arayirata mureke kuguma mwigungira mu nzu nimuvuga ingwara zanyu kugira ngo mushobore gufashwa. Kokoriko turakeneye kumenya nk'umuntu rero yoba akwifuza hanini akavuga bati jewe ndafise ico kibazo mbega abicisha mu buhe buryo kugira ngo ashobore kukwegera? Nukuvuga mu ico gihe swate ndamuha nimero ya telefone kwa keshi ndakunda gukora ama video gukora ama video nkashashira ko nimero yanje ya telefone adresse yose nkayandika canke ugasanga uwo nigeze kuvura niwe agize amuranze uwo wundi muntu agize agwaye agacamuha nimero yanje canke amuha adresse rero ku bantu badafise ama telefone nabo adresse ndashobora kuyibabwira ubunyene murashobora kuyivuga kugira ngo tugire ko nko mu gihugu gisahira kugira ngo ibintu bibandanye biba umunoni. Ego twebwe dukorera mu Kinama quartier Bubanza ibarabara rya 200 nimero 24 uhashitse ukabaza ati munyerekana badanaza imiti kama baca bakwereka yaba n'umucuko arazi n'izina ryanje ko nitwa Kokoriko. Ego uravugwa ugakira neza cyane hamwe atakibazo na kimwe usubira kugira mu mubiri wawe. Kokoriko hariho abantu benshi usanga bafise ibibazo nk'ivyo gituma ndiko ndashimangira cyane ku kibazo kijanye n'ibintu vyo mu ngo abantu benshi bakunze kugira isoni ntibagombe kuvuga ingorane baba bafise. Mbega ni yihe systeme muwa mwarategekanije ku bantu bafise isoni zo kwegera nkwasha bavuga ati uri umufasoni je umugabo sinogenda kuvuga amabanga yanje imbere y'umuntu hariho iyindi systeme muwa mwarateguye kugira ngo ishobora korohereza abantu bamwe nuko? Ego hari kubera nk'uko nk'akarorero nyene usanga kenshi nk'ahantu nza ndatembere usanga kenshi ndabibwira nyene twagira ikiyago nyene dufate namba ndahabonye nk'abantu baba papa cyangwa mama ndabayagisha buke hama mu nyuma tugateba tukashika kuri caki dufate wowe rero usanzwe ufise nyene ico kibazo ucu vyumva hanyuma undi munsi ukacibaza babageza bawe mbega urya muntu avuze birya umuntu yomutora gute umusanga ukasanga rero wewe canke mu kimwe nyene ugasanga aragukurikiranye akazoza wenyene akizana akavuga ati jewe wewe akagusigura akubwira ati burya jewe ryari numvise uyagukunukuno rero gushaka akaza muri farumasi agasanga abantu benshi kwa baranyitaba baraza nyene bakaza kumbaza bamwe bakagira gute rero hasanze abantu agacambwira ati koko urashobora kumpa umwanya
tukayaga canke wewe atinye kubimbwira n'umunwa agashasha ku telefone akaza akansaba nimero hama tukaza kuyaga ku telefone akazoza nyene aje gutora uwo muti. Twashise ngaho mwatuzimanye numva muvuga yuko ari akajwisi muduhaye mugabo mu nyuma nza numva ngo nakajwisi mugabo karimwe umuti. Ibanga ryako niri? Ibanga ryako kaji kuvuga ku kaji ukanyoye uburuhe kabisa burahera buragabanuka. Ego imitsi yose ikazibuka iba yarazivye. Ego gahinguwe muki? Oya nibanga ry'akazi. Watubwiye kubijanye n'abagabo ibintu bijanye no kurehura igitsina kikaba kirekire canke kikavyibuha, mbega kubigeme bobo twavuga yuko bamaze kwaguka wenda byavuye mu kuvyara canke mu gusambana kwa cane, mwagiteguye gute, bimeze gute muri no farmasi yawe? Emwe no kuvuga yaba umumama turamutunganiriza canke umukobwa n'abakobwa basambana bakiri bato turabatunganiriza igitsina cabo turacegeranya kikegerana neza, gusa ikintu tudakora incero umva zaramaze gucika twe ntituzisubiza ku muga igitsina turacegeranya neza hamwe nyene umuhungu babonanye adashobora kumenya ivyo ari byo. Ikindi dushaka gukorera umukobwa mugiye muri babakobwa baba barumye urabona barakunda gusambura sero y'umugabo, umugabo amaze kumenya amazi cyari umugabo barigeze kugenda hanze petetre kuvuga hanze no kuvuga guca inyuma uwo mukobwa kurenga ibigo, amaze kugenda hanze agasanga wa mugore wo mu nzu arumye agiye hanze bamwakiriye neza agasanga umugore afise amazi ikintu bita amazi amaze kuronka amazi hanze umva amavangingo, umugabo urumva nyene nk'ico gihe acaza akaryagomba wa mugore mpaka yiyomoye, urumva ni ingaruka mbi nyene ofete zo kugira umugore ataryoshe mu majambo make. Mwico gihe rero twebwe umugore afise igitsina kitaryoshe turakiryosha kigashuha nyene. Hari ibitsina biratandukanye, igitsina juste winjiramo kumva kirakanye, ikindi kaba gishushe. N'umugore aryoshe ufite abafise igitsina kigize gishushe kandi igitsina gifise amazi, ushaka kuba afise amazi aseseka, ushaka abafise amazi y'indani sexy ukaguma yoroshe. Mu gihe rero numva umugabo yamenyereye nyene petetre gukundana n'umukobwa afise amazi arongoye agasanga azanye wa mukobwa yumye, initire ko umugore amugumira mu rugo nta handi acaguma jarajara afata kugira vyirinde. Rero ego ufite mu mwanya impanuro no habakobwa nukuza bagira ibiyago n'abamama bamwe bakuze babaza ati mbega mu rugo bipanze gute byubakwa gute, cyabe bakegera twebwe abavuzi canke bakegera baremesha kiyago bamwe kugira babaho umuco wa bimwe. Ego kubera nkuba abamama beshi turabatunganiriza ingo nyinshi zirubatse. Ego hariho n'umupapa usanga kenshi ataza amazi carico kaja kwanda umugore we ngo yamusovyeko. Mwico gihe rero urumva ni ngorane agiye kandi ico no hanura abapapa nukuvuga kiraza kumena ibanga ryo mu rugo. Ibanga ryo mu rugo mwe muyaze n'umugore wawe mwico gihe babihagije umutwaye mwirigara nk'ubu uwo mugabo yaba yaragize nje ndaza umugenzi wanje kuvuga ngo umugore wamusobako abapapa ico gihe twe twicaranye emwe burya rero haci havamo umwana w'amarira acaja kumutongoza wa mugore wiwe kubera umva wa mupapa yicari kigugu kitaza amazi icari umva wa mugabo raca yitora numva we yavyahoranye nuko bifitiye umugore yumye ashavuga ati yo nyene aca yivugira ati njya burya zibona abana acaramutwa. Yes, kokoriko hariho abantu benshi bariko bararangura amabanga yabubatse na cyane ko ndiko ndavuga ku bakenyezi ugasanga mu gihe ariko aragira ashira zana hariho ibintu vy'ibicafu bisohoka kenshi mu rurimi rw'ifaransa ngo nama infection. Mbega hoho naho ne gute muri farmasi ya nabo onya kabisa turabatunganiriza no kuvuga je nkiriko ndidondora navuze ati kira kibazo cyose turagishobora turagerageza wa muntu akava iwacu yishimye ufite winjira iwacu ufise ikibazo mugabo ugasohoka wishimye. Niyo mpamvu twebwe farmasi iwacu ni farmasi bita byishimo y'imiti kama y'ibyishimo ufite umva ushatse kwishima uzi iwacu. No kuvuga uwo mukobwa cyangwa mama afite ibyo bicafu mu gitsina twebwe turamuha umuti akavugwa neza cyane kandi uwo muti ariko arawufata. No kuvuga ikiza cawo umugore naho yufata wenyene n'umugabo babandanya imibonano n'umugabo arakira.
kubera umugore yamaze gukira n'umugabo nawe nyene abakize kubera umugore afise ubwandu aranduza umugore we nawe nyene umugabo we nawe nyene. Mbega kenshi koze y'ivyo bintu bikunze kuva kuki? Ivyo kenshi bashobora kuva ni ibintu byinshi ofete biva ko infection iva ku bintu byinshi irashobora kuva mu gihe wakoze imibonano nyene nk'akarorero umugore yagiye hanze cyangwa umugabo akaja hanze hagiye ukura ibicafu muri wa wundi ukabizanira wa wundi usanganwe canke kandi bikava ku makareso aya makareso twanikira mu mazu ategera aja kuzuba. Koko riko reka tugushimire cyane kuri kano kanya muduhaye turangiza tugusaba yuko hariho akajambo kamwe woba wifuza gushikiriza abakunzi ba Shali TV mbese n'abakunzi canka abagwayi muri rusangi basanzwe bagwaye ibigwara byinshi abantu benshi bagenda bagwaye hari akajambo kamwe ushobora kubashikiriza uvuga ati uyu muntu ntako yigeza mbaza? Egome ego nk'ubu nyakabisa je ndabashimiye cyane kuba nyene uno mwanya sinzi mu mwanya yumviriye ko niteka nyene kabisa je mwanteye iryo gushikaho nkorera hama rero ego kino kiganiro ndazi kizoshikana henshi umugwayi wese no mwifuriza kudatinya kubera ushaka kukira ingwara nukuvuga ko ayirata kubera umaze kuyirata umuti wawe uraboneka nyene ntitukiri ngaho hariho abantu benshi bafite ikibazo cy'ubugumba kutavyara mbega hariho nk'ikigo wobwira nk'abantu woba ufise woshikiriza kuri ico kintu? Ego menyene kubera umva ubugumba buratandukanye hari gihe ushobora kubona umuntu nyene ashaka kuba yarafise urubuto rumwe peut-être nk'umugabo ugasanga nk'ubu ararongoye nk'umugore arongoye umugore umugore akaba yaravyariye iwabo akamutwara zikavyara umugore ageze wiwe bikanga nk'ico gihe hari gihe baja kwa muganga agasanga afise urubuto rumwe ubwo rubuto narwo rukaba ari wa mwana yarafise muhira ibindi navyo nyene ukaba ufate umugabo n'umugore mu gihe mubonye ubwo ico kibazo mwebwe nk'izi saa muraja kwa muganga mukihutira kuja kwipimisha mukaraba ufise ikibazo wariwe musanze mukomeye muca mwegera abaganga bakabavura. Twebwe rero babandi basanze atakibazo bafise ubwacu twebwe ikibazo bakidushikije turabatunganiriza yego bikagenda neza Imana nyene ikabikoreramwo bikagenda neza. Hariho nk'ikibazo ngo abakenyezi bakunze kugira cy'ubugumba ugasanga nk'akarorero mu gihe cy'amabanga mpuzabitsina iyo bariko barahuza amabanga mpuzabitsina n'umugabo wiwe ugasanga hariya indani hari ukuntu imbuto oreo kwinjira zica zivayo mbega ico kibazo cyo naco nyene ukuntu mushobora kugitunganya? Oya nk'ico nye basi ikintu ushobora kukivuga ni mu gihe peut-être umugabo arashobora kuba afise akomeye mugabo akaba afise imbuto zidakomeye mugada afise imbuto zidakomeye nawe nyene turamutunganiriza. Okay, reka tugushimire cyane wari wamaze kuvuga cya kibazo kimwe wavuga ko ntakubajije ugashaka kugishikiriza. Ego mene nahejeje kukivuga gusa kimwe gusa no kuvuga umugwayi wese ahari kubera bamwe baribaza ngo ingwara naho no yivuza ngo ntiyokira canke nyene impararo dejiru ubunya ngo imyaka ijana kwisi sinzoyimara oya hanyabuna vyiza ubungabunga amagara ya kubera iki amagara na amazi aseseka ntibayore kandi amagara rutama cyane. Ego me yes tuve ngaho rero tuje kandi muri kibazo kandi kimwe gihanze ingo nkuko twamye tubivuga abagabo benshi bafise ibibazo bitandukanye na cyane nko kubijanye n'ibitsina vyabo usanga gito kidashoboye wanashaka ugasanga kirashoboye no kugwana uwo mwanya wose mu ugasanga ni gato mbega aho hoho mu bikora gute? Twebwe mwico gihe ufise igitsina gitoye twe turafise ukuntu toshaka kugikuza kikaba kirekire kikongera kikavyibuha mu mwanya muto cyane. Umwanya w'igiringo kingana gute? Oya hamwe ico gihe tushatubwira nyene abishaka nyene niwe tubwira kubera uko nyene no mutu ukora tubibwira nyene kugura umuti umuti initire ko tubikubwira. Oya haje urana naje ngaha kugira ngo erga abagura umuti ni batwebwe nyene mbega mu muvura murakora ko canke n'umuti mu muhagende kuno? Numuti ofete numuti wifu tweze daraza umuti wifu tushatukurangira hano gura amavuta
hamaze kubivangana umuti ufite ukoresha massage ku gitsina cawe nyine ashobora kuvyikorera ari muhira biremewe ko avyikorera nta ntambamyi ziragushikira urabona nkawe uri umuntu w'umwigeme ugasanga abagabo baravuze bati ibi bintu twe ntavyo twemera reka tugupimireko na nyinshi cyane baravyifuza bamwe ngo urumva ngo uri umukobwa ngo iki umukobwa mwiza ngo amaboko yawe dukotse ngo twokwishima nanje rero ndababwira ati oyaye kubera iki umva deje umaze kugira kuja gukora ku gitsina c'umugabo egare deja ko wamaze kugira umva mico gihe deje wemeye bikurikira vyose nanje disaka bisa sindavyemerewe gusa ndagusigurira nyene nkaguma kugukurikirana kwanje duhana contact ngoma ndakubaza ati eske bimeze gute nkakubwira ati nugira ikibazo uzombwire kubera ibiri kuragira massage ukayigira nabi urikomeretsa mu gihe rero numva wikomerekeje numva uranyiforma hama impanuro nkaziguha urumva we nta muntu oya sawa kabisa. Yes, wakunzi ba Shali TV, je nizere yuko twaronse information zikwiye ni kwa Kokoriko kuri 20 abifuza nimero 24 abifuza kuhashika bahashike ni ibintu twadusanzwe tubimenyereye mu Rwanda sinazi ko mu Burundi naho ne bihari cyane birahari cyane mu Rwanda muri Tanzania niho twahora twumva ngo iyo meeting ngo mpaka tujabuke mugwa murumva yuko no mu Burundi birahari kama kabisa biremewe ubunya dukora ku mugaragaro kandi deja n'ukuri icyo novuga ati abarundi kuvuga neza ko turashoboye yego Yes, bakunzi ba Shali TV nta byinshi rero reka tukwifuriza umunsi mwiza we aho uherereye hose tugusaba yuko ukora subscribe nk'imbutari bwayikore hanyuma ino video ikaramuka igiye ko tugusabye yuko ishikiriza abantu benshi batandukanye ku isi kugira ngo abafise ibigeragezo byinshi bitandukanye vy'ingwara bashobore kwitura ababishoboye kugira ngo babafashe kuri ubwo rero turabakunda cyane bye bye.